je no kumena umutwe jewe ntuwunzi urahinde zigera mu kanwa abana banje barayibisa nawe rengura umugabo cyabashije umugabo mbe ndakubwira madame ikibazo wagize wagwanye intambara kutariko aho kugwana mu mpe wagwanye mu mubiri bavuze ngo zani 150 150 oya muvyeyi nari mfise 100 naje nitwaje 100 mwo ntabara n'ukuri wewe nkaguha mission urazi ko ijya mission ari mission suicide hanyuma ikakunanira yafuye naze wari bwamenye asigaranye karanga muntu n'isakoshi yiwe none wowe nari nagutumye kwica karanga muntu n'isakoshi umuntu wabwiye ngo yapfuye nkaza mbona muri bajya bakozi b'Imana bo mu cyashengero cy'iwanyu hari uw'Imana irabishurira cyangwa hari cyo baragufasha muri ibyo bintu tureke no kubihishura ubuhundi ngene kumenya ko mbaho sinzi ko banyuka ko mbaho none iryo shengero ridahishurirwa wowe umva ari shengero atarishira hamwe nk'ibyo twebwe mu shengero iwacu Imana babishuye kera numva rero Imana yantumye wizira hajye mu shengero iwacu bagusengera umva ko Imana yabishuye kandi Imana hagira inze yishura ikintu ibifise n'inyishu yacu uraza hajye iwacu bagusengere Imana yambwiye ko bigiye guhera ndakubarire mu by'ukuri ahantu Imana ivuga nje niho numva aho mfasha waza aho nagorewe nze natabagwa nzoguhitane rero yego uyu munsi uri ko duhindura ndaguha agahenekene imbere ko hagira icyo mfata ngenda kubwira hanze byambabaje mbe urazi ko nazo kuzira nibiki shaje ndabona ko ntashobora kuzira byagenze gute umviriza nje ndabona ujya mugore we ko ashaka kunyicisha byagenze gute ushaka ko tugumana witemo jewe cyangwa ujya mu politikazi wawe sheri uzi ko nahisemo wewe zana amahera tumurangirize ije mu ijuru ntakijijwe zirija mu ijuru icayi nugukuraho ndashobora kuyarondera amahera kandi nzoyaronka bimwe bigenze gute kwimbira kuza nk'aka abantu bose bampevye madamu atubara ntitwabahebye ahubwo n'imyanya yatugoye ariko ubundi turabasengera rero nari nshiye hano ndabazaniye ubutumwa Imana yampaye agomba rero tubisangire sinzi ko ufise biri hafi kandawe ko ntari Negomba dusangire amajambo y'Imana Yesaya 59 nasoma umurongo wa 1 n'uwa 2 kadusoma ngo ehe ukuboko kuhoraho nikubaye kugufi kunanirwe gukiza n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye kunanirwe kumva ariko ibiga bitanga byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu kandi ibyaha byanyu nibyo byabakingiriye mu nyonga hayo bituma yanka no kumva nta majambo menshi mfise mvuga ko aya majambo nayo yahawe kunyenda rero yakire sinzi ko hari icyo ari bugufashe ese guhenzagi nazi none icyo mbonye ni uko Imana inzi kandi nkunda ko ku bintu mako narengeze ahantu nibaza ko n'Imana nawe nyene yampevye rero
nagomba umusengere musanzwe jewe urugo nta mahoro nigeze ndaruronkamo nagize ibibazo byinshi biranduhisha rero nsengere kugira ngo umugabo wanje ahinduke tugira amahoro ngaha mu rugo kuko ni birebire cyane kandi bibi tera ingirira ahantu mbona je nihebuye yego madamu ndabyumvise n'ukuri murafise ibibazo kandi numva nyine ko mukwiye gusengera urambwiye ko urugo atamahoro warubonyemwo kandi uravuze dusengere n'umugabo wawe Imana imuhindure niko ni ikibazo gihagaze ariko gusa nagomba mbere ko dusenga tumenye ne tukwiye gusenga ko byargiye umuntu asenga agasengera mu mwiza utazi ngene akwiye gusenga ndumva ko wagize ibibazo bitandukanye ubundi bwo nagomba ndakubwira ko amahoro adatangwa n'umugabo amahoro atangwa n'Imana hanyuma kandi ikindi naco Bibiliya iravuga neza ngo nuwadendebuka ku munsi w'ibyago inkomezi zawe ziba zarimwe ndumva ko wagize ibibazo by'ukuri numva ikintu cya mbere cyihutirwa ari wewe ukwiye gusengerwa ndumva ari ukwiye gutabarwa bisigaye si ikibazo ku Mana harubwo ibyo bibazo bishobora kuba ari byo byashyize ahabona ibyaha byawe utari wiziko nagomba ndakubwire ko ikibazo si ibyo bibazo ufise cyangwa si umugabo wawe si nawe uvuga ngo baraguhebye ahubwo ubugingo bwawe bwa mbere ndumva ikintu cya mbere twosengera ni wowe ukwiye kubanza guhinduka kugira Imana ibone guhindura ibyawe nabyo kandi ibi ntibinaniye Imana nyirawumvise n'aya majambo y'Imana dusangiye twumvise ngo ukuboko kuhoraho nikubaye kugufi kunanirwe gukiza bwaho twumvise ko hari ibintu ngo bitangira Imana bikabuza Imana kwikora rero nubwo ntazi byinshi mu byo mu rugo rwanyu ariko numva twafashanya gusenga ariko umutwaro nyamukuru numva twasengera ubugingo bwawe bisigaye si ikibazo ku Mana guhindura ibyo hanze uba umaze guhinduka bazi none by'ukuri ijambo ni iry'Imana niho nkiritahura jewe ngomba ndakubwiza ukuri kose kuba Imana yombarira ko ibyaha byanje byayitangiriye ndabitahuye ndabyumvise cyane kuko jewe nzi ko ndi umukristo mu bisanzwe ariko ibyo bihe byose nagiye ndacamo nk'uko bivuze byagaragaje ibyaha by'iwanje umugabo naramwase ndamwararaza sinokubarira ikintu kibi cyose gishoboka cyose icyo nshoboye icyo mpambije narabaye mubi kandi inkomezi zanjye narazikoresheje uburyo bwose bushoboka jewe mbese nanakubarira je Imana imbabarira ahubwo kuko je nibyo kubyara narabihagarikishije narihagarikishije jewe nyene hanyuma nakubwira nti uje gukora iki narabonye ko n'abantu bampevye n'Imana yampevye je mbere no mwishengero haje narapfuye nuko atavyo mwari munsi Imana imbabarire prema kandi yego ndomonya byawe mbe ndakubwira madame ikibazo wagize wagwanye intambara kutariko aho kugwana mu mpemu wagwanye mu mubiri urumva ibyo byose biri kurambarira izo ngingo zose wafashe ukwihagarikisha uko no kubura ukwizera undi Imana nitunga abantu kandi aho umugabo wawe iyo bari mube gito ataco ashoboye kukumarira turafise umuvyeyi mukuru turafise data Imana idukunda nta na kimwe ngo azokwima abagenda batunganye nagomba nenda gusaba uhereye no munsi uhindure uburyo waho rugenda uhereye no munsi nagomba ndagusabe ufate umutwaro w'iwawe usengere ubugingo bwawe kuko nkuko nabikubwiye nagomba ndakumenyesha ngo niwamara guhinduka
imana nayo izohindura ibyawe. Yesu aguhezagire. Menje kubasaba ngo musengere. Jewe nari sanzwe nzi ko ndi umukristo kandi nibaza ko namwe ariko mwari munzi. Ariko rero kubera umuco w'Imana nasanze nari umupagani. Musanze James umushinga ntahe w'imboregwa. Atakintu nyene mu rugo yakora ciza twama turashwana. Hanyuma rero mbwa ivyo vyagaragaje ububi bw'iwanje. Byanga nanje ndi umunyabyaha nyene. None rero nifuza ko mumfasha mukansengera Imana iminkomezi. Ndamubera umuco kuko twabonetse atatandukanira hagati ya twe nawe. Madame, Imana ishime ko yagutahuje ivyo. Numva atabyinshi no kongera kuko wamaze kubivuga. Reka dusange ijambo ry'Imana riri ngaha muri Petero wa mbere gice ca 2 ku murongo wa 12. Riravuga ngo mugire ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kubyo bavuga nabi nk'ikozi z'ibibi ibikorwa byanyu byiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi ibagendeye. Nagomba rero ndaguhumurize niwe bifatamo neza ukamubera umuco nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze bizohinduka ibyari byapfuye bibe bizima. None rero ugende umubera umuco nk'uko ijambo ry'Imana ryamaze kwivuga. Ariko rero nk'uko bisabye reka tugusengera Imana kugira izi gushoboze. Kaze. Turagushimiye Mana nkuri mu ijuru. Turagushimiye ku musabyikazi wawe watahuje nyina akwiye kumera ko akwiye kubera umuco mufasha wiwe. Turamusenge kugira ngo umuhe inkomezi kandi umubabarire hajya yagize intege nkenya. Hanyuma mu rugo rwiwe bize bihinduke. Azabona umufasha wiwe yakirijwe hanyuma baze bashima Imana. Nzajya ugira niho tubisavye. Amen. Yesu aguhezagire rero. Murakoze cyane. Yego mushishikare gusenga Imana natwe tuzobafasha gusenga. Yego. Urumva abane nende abantu babira ngo dusenge Imana. Senge? Zavyaja n'ibiki? Ibiki? Niko ko tutabihorana. Ibishasha? None ibintu birahinduka. Sinzi sidi cyabaye. Tugomba duhindure dutangure ibishasha. Murumva yego ndabona ko bibatangaje kandi si mwebwe muravuga. Ariko reka ntacu mugabo ko biri kose muratse ko dusenze Imana bamwe byiza gusa atakibi kiva mu sivyo na rero kuba tutasenga n'amakosa twakora. Rero gutuma dusenga Imana. Dusenga Imana muratse ko ivyo dukeneye byo birahari. Byo tubibona ko birahari. Mbe mama. Mbere yuko dusenga kose cyangwa uko dusenga kose twarazi ko twikinere kwisubira ku ishuri. Yego icyo nicyo twe tugomba. Yego ni byiza nibyo kiri mu tugomba nagenda bishaka kandi muratse ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo mugomba byose bimenyeshwe Imana. Kuma tubimenyesha Imana. Hajya kosa twakoze byatumye tuba twarabaye mu ngorane ibihe binini.